Gukaraba n'amazi meza n'isabune ni umugenzo mwiza cyane twari dukwiye gufata nkama mu gihugu cy'u Burundi eka no kw'isi yose kuko ari kimwe mu bifasha kwikingira ingwara zitari zike na cyane cyane zihanahanwa hagati y'abantu biciye guhana iminwe eka canke no kuramukanya. Rero iyo umuntu akaravye agakaraba amazi meza n'isabune bireza bigafasha yuko nk'imigera canke imikorobi iri mu ntoki ziwe iheza igajana nayo mazi n'isabune aba yakaravye. Mw'ico gihe bishitse akagira ico akozeko ntagire imigera aheza ngo agishireko. Ingwara bishika bikamufasha yuko aba yikingiye ni ingwara zitari zike harimwo n'izimaze igihe ziteye ikibazo igihugu c'u Burundi nka korera yama yibonekeza n'ubu ihora iboneka cane eka mbere n'ubu iboneka mw'iki gihe mu gisagara ca Bujumbura nahegereye ikiyaga ca Tanganyika. Eka hariho n'izindi ngwara nk'iyi maze iminsi yibonekeza cane ijanye n'amaso bita ngo amaso y'imbwa mu gifaransa ni conjonctivite virale ariko nayo nyene ihanahanwa ahanini mu guhanahana iminwe canke gukora ku bintu aho twabonye yuko ku bice 80% kw'ijana vy'ingwara zihanahanwa ziba zaciye mu ntoke no kuvuga ngo guhana mu ntoke kuko hari ibindi bishobora gutuma umuntu yandura mu guhanahana nk'ibikoresho. Murumva rero gukaraba mu ntoke n'amazi meza n'isabune ni ikintu ciza cyane twari dukwiye kugira umugenzo aho muza kubona yuko tugiye muri kahise niko ingwara ya COVID-19 imaze kuboneka kw'isi no mu Burundi yaratumye haba ingingo zimwe zifatwa nko gukaraba kenshi gashoboka aho muza kubonera ko mu gihe twariko turwanya iyo ngwara muza gutahura ko atangwara nk'izi zakorera zaboneka mu gisagara. Murumva ko ari umugenzo mwiza cyane rero wari ukwiye ahubwo kubandanya ushigwa mu ngiro hose kandi na ntaryo. Abarundi barakaraba mugabo gukaraba tubitandukanye hariho gukaraba nyene byo kumara umugigwa ariko hariho no gukaraba neza aho biboneka yuko twisunze enquête yakozwe mu 2014 ENAB ni enquête nationale de l'hygiène et assainissement yakozwe mu 2014 yerekana ko abantu ibice 6% bonyene aribo bazi neza umugenzo wo gukaraba mu ntoke bakawukora neza. Gukaraba ari gituma nivuze ati abarundi barakaraba mugabo dutandukanye gukaraba no gukaraba neza. Iyo ugomba gukaraba neza birasaba yuko hari ivyo utegereza gukurikiza. Hariho kuba ufise amazi kandi meza. Ayo mazi meza uraheza ugashiramo ibiganza bikabomba. Iyo bimaze kubomba rero ugatora isabune ugasiga. Iyo tuvuze isabune hari isabune zirya zigumye hako n'isabune zirya z'amazi. Umaze kwishira mu biganza rero uraheza ukanyukura ibiganza kugushikaho haza urufuro. Ubwo rufuro rumaze kuza uroza neza mu kiganza hagati ukoza inyuma ku mugongo w'ikiganza nkaha ugasubira ukoza hagati y'intoke ugasubira ukoza mu nzara maze rero umaze koza neza unyukura uraheza ugasubiza ikiganza cawe mu mazi meza kugira ngo ya mikorobi canke ya migera ikuri mu ntoke iheze ikuveko. Aharo mw'iki gihe rero tubavuze ati gukaraba abarundi basanga bakaraba mugabo dutandukanye gukaraba no gukaraba neza mu kumutsa intoke kirazira gucikora wa mugenzo mubi duhora tubona ku bantu uzubona umuntu acihanaguza ku mpuzu yambaye ahubwo vyiza iyo hari mwene twadutambara twabigenewe dukoreshwa rimwe ni kuheza ugatora ukaba ariko uyumukisha mu ntoke naho nyene si kunyukura urakozako amazi akamye. Iyo atabuhari kubene igihugu basanzwe uraheza ukarekera ikiganza cawe hejuru gutyo bisanzwe kikumishwa n'umuyaga. Ukoro niko gukaraba neza kuko iyo wihanaguje ku ntoke ubusa na wa wundi nyene ahejeje kumesa impuzu agaca yikoropesha hasi. Wari usanzwe ucafuye impuzu wambaye ko ziracafura nazo nyene
uhejeje gukaraba mu ntoke uciye wihanaguza kuri za mpuzu usa n'usubiye kubiba yamigera mu biganza vyawe. Hariho ibihe ntabanduka byo gukaraba mu ntoke, ariko mbere yuko ndabivuga tubanze tumenye yuko mu ntumbero zo kugira ngo turwanye izi ndwara zama zibonekeza, eka nayo zamaze hariho zigomba kwigira nk'ubwome ku Barundi, gukaraba muri leta eka n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya Sida dusaba yuko umuntu akaraba kenshi gashoboka. Ariko hariho ibihe bikuru vyo gukaraba. Birakenewe ko ukaraba mu gihe ugira utegure ifungurwa, bigakenerwa ko ukaraba mu mwanya ugira ufungure, bigakenerwa ko ukaraba uvuye ku kazu ka sugumwe, bigakenerwa ko ukaraba mu mwanya ugira wonse iyo ufise ikibondo ugira wonse umwana, bigakenerwa ko ukaraba mu mwanya uhejeje gutegura umwana, bigakenerwa ko ukaraba mu gihe uhejeje gufasha umuntu agwaye, bigakenerwa kandi ko ukaraba igihe cyose uhejeje gukora ikintu ubona ko cagucafuje mu biganza. Ariko rero nyuma y'ivyo vyose niho duca tuvuga duti birakenewe ko umuntu akaraba kenshi gashoboka. Umuntu yoheza aca kubaza ati mbega none ko mutubwira ngo dukarabe, numvise nibi muvuze ari ibihe indwi vyonyene muvuga ati kandi dukarabe kenshi gashoboka, ati none umuntu azogendana ibido y'amazi kugira akarabe? Hariho bikenerwa yuko ukaraba n'amazi meza n'isabune mu gihe uyashikiriye aho ari. Ariko iterambere ryarafashije nk'abantu bagenda baja mu biro ugasanga afise urashobora gukoresha ya ma desinfectant asanzwe abantu bamenyereye ukayikoresha mu gukaraba, ko nayo nyene ifise ugukora kujanye na kujya kw'amazi mu kugukingira indwara zivuye kw'isuku rike. Nta numwe atabishoboye kubera yuko nkuko nanje ndabivuga gushira mu ngiro ibijanye n'isuku, umwe wese harafise ivyo barabira ko yashizwe mu ngiro isuku ryo gukaraba mu ntoke. Ariko umwe wese ahagera hariho ivyo usanga yongeyeko. Ninaba ndi umwenegihugu muto gukaraba n'amazi abahari, isabune ndashobora gukoresha iya sabune abandi bita ngo n'igifura. Ariko hari uwundi muntu uzosanga bimworohera agaca akoresha n'ibindi bintu bidugije hejuru kubwiza no korohera kugendana nka bimwe mvuze vy'ama desinfectant, cyangwa ugasanga atora isabune agasabune kamota nta numwe katonezera. Mugaye igihambaye nuko twese twakoze vya bindi vyo gukaraba mu ntoke n'amazi meza n'isabune. Ibi rero nta muntu numwe adashoboye kubikora, adashoboye kubishira mu ngiro ivyo gukaraba mu ntoke. Ariko ibishobora guhinduka nuko umwe ushobora gusanga yakoresheje vyiza cyane gusumba, mugabo burya hanini igikenewe kiba cakozwe mu gihe wakaravye neza n'amazi meza n'isabune biba bikwiye.